naragiriwe evaluation ingene habaho centre communautaire. No kuvuga ico bita le centre communautaire itegeza kuba éloigné de la ville. Mu gisagara habariho centre de traitement aho bavurirwa kujya muganga yabivuze wo muri CPCNLS. No kuvuga yuko muri Yezu mwiza hariyo aho bafatira umuti. Ino baca babakurayo bazana ino inyuma y'igisagara kugira ngo ntibagume babona babagenzi babo. Ibi rero nakoze no kuvuga ko nabisiguye no bwa mbere impamvu turi hano. Mwabonye yuko mugiye koraba ku bindi bigo muzosanga hari kwivyandiko mugaje mwabonye ko ari kw'igikoko. Ni ibintu abantu benshi batazi. Kiya gikoko ni sinye ninaguha map no kuvuga ngo uhageze tubona gwa rukoko ruri kuri portail. Iyi rero jewe ni evaluation nagiriwe na Médecins du Monde. Médecins du Monde yarangire evaluation iranyereka ikigo nari mfise ingene giteza kuba kimeze. Aha hantu rero no kuvuga ko hari karume umuntu ashaka ubumenyi abatekanye nta bintu bari kuri ubu none mwumva imodoka zingahe mwumva abantu bangahe mugabo par contre ndi muri veda ashaka kumva woni nakarenganye ariko ngaha naka ntuzomwumva. Rero nico gituma turi hano iyandruwa twayitoye twisunze evaluation twagiriwe na Médecins du Monde. Donc donc ni nka financement yabo d'une façon technique. Denco gituma turi hano muca mumva neza yuko nitwihenze no kugira ngo tweruanye les bénéficiaires. Kubona abavyeyi baratubwira ati none hamwe ikigo coba kiri mwirohero tukaba tuba mwirohero uyo mwana azoreka gutoroka gute? Kubera abana benshi bava mu Kinindo, bava mu Gasekebuyi, bava mu Kajaga, muca mumva neza yuko ari ngaha bizomugora. Nico rero twakoze kandi kuba ariko batwumviriza iki kigo kiratandukanye ntabwo ari prison sagasho. Oya ni kigo donc ni centre d'apprentissage. Kwiga umuntu wese akiga akamenya hama akikorera imigambi yiwe mito. Bijya mwabonye twakoze ntavyo bari bazi mugabo kubera bize tukabigisha bace babimenya. Mu gihe yinjiye hano azi neza yuko aje gufashwa wenye n'ubwiwe aravyiyumvamwo ko ari ahantu afise amahoro. Ico nashaka no kubabwira nk'umuntu anywa itabi newe mubwira ngo no munsi ngo itabasha ari he singene gahango mpagarire ku maradio ngo ndababeshe ntibikunda. No kuvuga ngo dushaka kumutegura mbega ko yanwa itabi 10 azopunguza gute? None nimwumva niba kuri 10 agashika kuri 1 nimwumva ko iyo muntu azoba ariko arakira. Nivyo rero dushaka gukurikirana umuntu kandi abantu bake. Nico gituma navuze ko dufise capacité d'accueil y'abantu 10 bateza kuba héberger. Sino tuvuze ngo dushaka amafaranga ntitwankane tubakwiza kubera ni benshi, ariko dushaka kwevita izo ngaruka mbi zikunda kwibonekeza mu bigo wanashaka ugasanga ibigo birahari mugabo abantu ugasanga ntibanabishaka kubera yuko les services mbega hakorerwa iki abo bantu babafasha iki. Rero nibi hama tukamenya yuko ikigo ni yindi famille igira kabiri. Iyi famille igira kabiri izotuma umwana asubira muri ya famille ya mbere haciye haba ico tuyita mediation familiale. No kuvuga ngo nagendera babwire umuvyeyi azonzanira umwana hano ategerezwa kwama yaje kuyagisha umwana, sivyo vya biyago batagirana n'umwana bizoba hama mu nyuma tumutware rero tumusohoye mu muryango. No munsi twafise abajene 100 bagiye gutangura ibikorwa byabo ndetse n'abatwitura hano mwabonye nabo dukorana bamwe muri bajyaye ni mu bahora biheza ibyayura mutwe barahindutse kubera yuko kenshi turiyumvira ko abantu biyayura mutwe ari abana bo mwibarabara. Oya hari abantu babariza amashure ugasanga bariheza ibyayura mutwe. Ari naco gituma rero dutera kamo uwari wo wese arashaka kunywa ibyayura mutwe cyangwa ashaka kubira mutabizi kubera ari abantu bangura umugi batazi ko nago rufise ingaruka mbi ugasanga ngo rumugara runwa mugaba kibagira neza yuko ushaka kumugirira nabi. Turafise meme projet yabaye financé par Union Européenne yafashwe mu mugongo na Union Européenne biciye mu runani rw'amashira hamwe witwa SADE na BCF Bibliothèque Sans Frontières na CICHAR isanzwe iraba abana bo mwibarabara. Natwe tukaba turi aba bénéficiaires muri Bujumbura. No kuvuga yuko abo 100 twarabigishije gusoma no kwandika biciye muri approche yitwa TAR. No kuvuga ngo ni approche yigisha umuntu
atazi ugusoma no kwandika ariko bikarangira bimenye hama agashaka gukora umugambi wiwe. Rero abijana no kuvuga ngo kujya mwabonye zirya tablette ziri hajya biciye mu cyo twita Ideas Cube, barashoboye kwiga imigambi bongera barayiduha kugira ngo dushobore kwitangira uburyo.